Hello guys, it's Burundi Industry once again. Turi hano twagarutse kugira ngo tubashikirize amakuru amwe namwe agenda aranga filime ndundi nkuko beshi bagiye babidusaba igihe dukoze video ya mbere. Amico no gusaba wewe bwa mbere nuko bokora subscribe kugira ngo ntuze uracika ibiganiro byacu. Muti rero uno munsi nazana iki mbere na mbere tugomba duhere kwino filime musanze muzi murayibona, ni filime Agasirikwa Ntigahere. Beshi tumaze iminsi tuyibona tukabona ifilime kabisa, turavye ku mafoto tubona yuko ari filime nziza cyane, ariko hari abeshi bakomeje kwiyumvira bati none Agasirikwa Ntigahere ni iki? Agasirikwa Ntigahere bwa mbere nagomba basobanuye nkuko filime imeze. Agasirikwa Ntigahere ni cya kintu umuntu akora ukagikora igafata ingingo ati iki kintu jewe rero ndagihevye, ariko bivaye nuko iminsi igenda ihacu ugasanga byanse yuko ukivamo nyezina, ariko wari warafashe ingingo ati ngoma ndakivemo iki kintu. Hanyuma ino filime ni filime biboneka yuko azoba ari nziza, filime yakozwe n'umuhinga nka Bam X-Ray, yamumenyereye abeshi bamwita Bahe. Ego Bahe niwe yabaye director w'ino filime, ariko we umuhinga mu bikorwa bya filime ndundi yabaye nka Intore Ndindi, ngira ngo muramuzi ni Amedi abeshi bamwita Theogene nkuko baroreye ma filime ya ishusho y'umuntu. Ariko rero mu iyo filime turabona uno mwigeme abeshi mwakunze muri Feruje, seri Feruje icaya kuri Soro, cyano ya Soro yari batira dukunda. No mwigeme ni nk'urufunguruzo tubona ruriko rurafasha cyo mu gutangaza ino filime. Ego tubona yuko ashobora kuzoza akabikora neza mu ino filime cyane, abeshi bakomeza kumushidikanyaho atazobishobora cyane nazobishobora, ariko kubwawe bibona gute? Hariho n'ubundi nkuko mubona ni Izo Chris azoba rufunguruzo rukaze cyane muri ino filime guys. Ariko nubwo biruko hariho filime Feruje abantu bakomeje kuyidoga muri video ya mbere natanze, ndabwira yuko igiye kugera ku musozo ngo ntikwiye guhagararira ngaho, ariko guys no kuvyakira kuko niko twe tubimenyereye. Igeze kuri episode ya 12 yaraca ihagarara, hanyuma tukabandanya ni bindi. Ariko rero mitegure guys, mitegure cyane kuko Burundi Film Academy iri kumwe na Soro Liberty Iradukunda bariko barategura Feruje saison 5 guys. Azoba ari umuriro mushobora kubona ibitangaje kuko harimo abantu bagumye mushidikanya ati none Audrey koko yarapfuye cyangwa ine yapfuye, ariko ivyo byose dushobora kubisobanukirwa muri Feruje saison 5. Ego umuriro uzokaka kabisa kuko Liberty muribuka atubwira yuko agiye kwatsa umuriro, agiye kubamara. Ego hanyuma nitworeka gukubitira muri Frifa Films Company. Ego Frifa Films Company nayo ikomeza kuduha seri yabo yitwa Data si Data nkuko abeshi bavyumvira, ariko ni Data. Ego biboneka yuko Data ashobora kuba yamaze kuboneka, ariko ino filime guys muriko murayibona gute? Ino filime kabisa abantu mutariko murayikwirikirana muriko murahomba cyane gose. Ego hariho n'indi filime maze iminsi ndayikurikirana cyane gose, abantu mudakurikirana filime kabisa murahombye. Ni filime nigeze kucishaho muri video yanje ya mbere, filime bita Nkusi guys. Abantu mutariko murarorera ino filime niko murahomba cyane. Ni filime iryoshe iteguye neza, ubona ego na location y'ahantu bagerageje gukora ino filime biboneka yuko ari nk'ahantu mu bwami bwa kera guys. Ino filime Nkusi abantu muriko murayihomba kabisa, sinzi ibyo murimo kabisa. Ego murashobora kuyisanga muriko murahomba filime iryoshe cyane gose. Ego si ivyo gusa, nagomba kugaruka kuri indi filime iriko ica ibintu nkuko musaze mumenyereye yuko wayiteguye
atigera hasi na rimwe, n'umukinyi wa filime akaba n'umuririmbyi wa gospel, muramuzi ni Sabasi Iradukunda ari kumwe na GN Films, ariko araduha filime intango kabisa. Ni filime iryoshe cyane, iryoshe, iteguye, imeze neza, irimo abakinyi musanze mukunda nk'aba Yvette Kanyana, ego abakinyi nk'aba Sabasi Iradukunda nabo nyene, abakinyi benshi cyane musanze mukunda. Murabona yuko ari filime imeze neza, Mireye barimwo, ariko kandi cyane gose ino filime irabonekamwo irabonekamwo ukwitanga gudasanzwe canke ubuhinga budasanzwe bw'umukinyi Yvette Kanyana. Uno mwigeme nimba atari umumama, uno twoshobora kuvuga yuko ari mu bantu yafise kazoza cyane, avyinjiye muri filime vuba, ariko biraboneka yuko amaze kwigarura imitima ya benshi cyane gose. Boneka yuko niyo bandanya kuri urugero, ariko turashaka kuzomubona kuri runo rugero. Tubona ko ba Fanira Vine, runo rugero tubonamwo abamama binarabibonye nk'aba Ornera, nk'aba noneho abakinyi nk'abo, ego. Ariko rero filime zirabandanya, hariyo filime Heartbeat ishobora kubandanya. Benshi babonye umukinyi wa filime ndundi inde Asta Pisco asohotse hanze, benshi yagize ati amakuru yaravuzwe, bamwe ngo agiye muri za Arabia Saudite, ariko uko bigaragara nuko yoba yagiye muri Turki, ego aho tutaramenya neza ibyamujanye, naho uzi ko yagiye kubijanye na filime, nuko yagiye ku mpamvu z'ubuzima runaka. Tuzobandanya tubakurikirana, tohoriza ayo makuru kugira ngo tuyamenye neza, ariko ntimutangwe. Heartbeat ntihagarara kuko Mercredi nkuko niyo ngoma. Mercredi kandi dufise rendez-vous idasanzwe, rendez-vous ya filime iriko irakundwa cyane, filime irimwo imugwi muto cyane ariko uriko urazamuka rwose w'umwanditsi w'inkuru Leon Tutu, filime Amaso Yecu. Ino filime abantu bariko barayikunda gose bivanye n'ikuboko kunini Angela ariko arashira mu ino filime, ego n'umuntu yaje muno mugwi ufise abayikurikirana muto cyane, ariko arabafasha kuzamuka kugeza ubu tuvugana. YouTube yari yasanze iri kuri kubayikurikirana bangana 4,000, ubu bamaze kugira mu bakurikirana bangana, ndavuga ama subscribers bamaze kugera kuri ku 11,000 birenga. Urumva yuko by'ukuri yarabafashije kwazamura. Ibi nivyo tuba dukeneye muri filime ndundi, aho umukinyi akomeye azakazamura umugwi abonamo impano, ego akawufasha ukazamuka, ukubaka irindi zina, nabo bikagenda ibintu biragenda neza. Nivyo turiko turabona kuri iyi Major TV mu misi si benshi bakurikirana filime zabo, ariko ubu by'ukuri ntawo harira yuko muri Major TV hari impano idasanzwe. Kuko ugerageje kuraba nk'aba ba Anthony, aba Kevin 14, uyu ariko arakina muri Heartbeat, ngira ngo muramubona ya musore w'umusazi, ngira muramubona ujya nawe biraboneka yuko ari umuntu uno mugwi wari usanzwe urimo impano ariko tutarabimenya. Nivyo ndiko ndabona mu ino filime rero Amaso Yejo, biraboneka yuko hari impano nyinshi, ego zinyegejemo, ariko tugiye kubona vuba cyane. Ego mubandanye mubakurikirana, mubandanye mubasupportinga, ama commentaire menshi kugira ngo nabo bazamuke. Ego sivyo gusa, ego nashimira kandi n'ababandanye mudukurikirana, mubandanye mukurikirana ibikorwa vya Burundi Movies Industry guys. Ndabasaba kuzamura komanta, muzamura nkosora aho mubona ico dukwiye gukosora muri ibi bikorwa byacu, kugira ngo tuze turatera imbere, ari nako duza turabamenyesha ibikorwa bya filime dundi. Mukomere kugubwa neza mu bikorwa byanyu, ariko guys mwibuke gukora subscribe kugira ngo ibikorwa ya Burundi Movies Industry nize birabacika, kuko ngiye gukora cyane ndabaha ibikorwa byinshi, ndetse muzokomeza kubungukira ibintu byinshi cyane gose kabisa. Ego murakoze, bye.